Ntibikiri agaseseshwa rumuri hano mu Burundi, amatungo ya leta aracanyuruza ukuri kwamye, kenshi na kenshi akanyuruzwa nabo yakingiye. Ivyo ni bimwe mu vyavugiwe mu ruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe ryigenga Orcom, mu ntumbero yo kurabira hamwe no guterera ivyokorwa kugira amatungo ya leta yanyurujwe asubire mu minwe ya leta. Gabriel Rufyiri arongoye iryo shirahamwe avuga ko uretse no kunyuruzwa gusa n'ayagaruwe harimwo amwe akiri mu gifungo. Amafaranga aribwa biraboneka. Twaberetse mu itegeko risanzwe rikoreshwa mu gusuzuma amafaranga leta iba yakoresheje, ico twita mu gifaransa loi de règlement du compte et du compte rendu budgétaire y'umwaka wa 2021 ushira umwaka wa 2022, aho hariho agace hari amafaranga leta yagaruje angana imiliyaridi 21. Mwayo mafaranga rero murumva ko amafaranga menshi cyane. Gusa ico dusigaye kumenya nukumenya ryari yaje, abayatwaye ni bande, bari bayivye hehe. Ivyo dugomba kubimenya kuko handitswe ngo le montant indûment perçu. Nukuvuga ko ari amafaranga bashobora kuba baronse bidaciye mu mategeko. Mugabo binyuranye na recouvrement de faux détournés. Nukuvuga binyuranye, ayo mafaranga mwumva meje kuvuga atandukanye cyane n'amafaranga yavuye mu bintu by'ubusuma bwikugije amategeko. Urumva ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Igihe amafaranga agarutse bidakurikije amategeko, nukuvuga yuko babiriko bicara mu nzira zitarizo. Muri urwo ruganda bagarutse ku bibazo bitandukanye bituma hatabamwo umuco kuvyerekeye inyuruzwa ry'amatungo ya leta. Baravuga ko hatubahirizwa amategeko ndetse n'indongozi zimwe ziterekana amatungo yabo imbere yuko baja mu mabanga baba bajejwe ndetse no kuyavamwo. Banagarutse kandi no kubitwaza ko umukuru w'igihugu yabasavye ko boza barayomboka bagasubiza amahera bivye. Bamusaba ko abo bantu boza barahanwa hisunzwe amategeko kuko bisa naho umengo no kubakingira ikibaba. Tuvuga yuko atawushishitira umusuma. Umusuma ntashishitirwa, umusuma arahanwa. Nta muntu weza gutwara ikintu cyangwa agusanze mu nzu ni bibiri, arakwica arutwara n'ivyawe. Umusuma rero ugiye kumushishitira, menya yuko haba ari ikibazo gikomeye cyane, ushobora gusumvya inguvu. Amateka bari ngaho kugira ngo umusuma amwere kibanza ciwe. Agasaba abajejwe intwaro kuzabarerekana ku mugaragaro ibijanye n'amatungo ya leta. Kwishimikije ingingo ya 39 y'ibwizwa shingiro ivuga yuko umwene gihugu wese afise itegeko ryo gukingira ubutunzi bw'igihugu. Urumva rero twebwe turafise itegeko ryo kubaza leta tuti aya mafaranga none nkumva amahera ya misome muri audit twabonye nta traceability nimwe yerekana yari amafaranga yo mu butare hari ubusa. Izo miliyaridi 21 zaje ntituza bazitanye nzuzo yavuye. None mwe mwumva hatari kibazo byinshi mujanye no gukorera ku mugaragaro mu bintu by'igihugu. Mwomenya ko kuri iyi ntwaro abantu batatu gusa bari mu nzego ari bo berekanye amatungo yabo imbere yuko baja mu mabanga.